Ndabaramukije ndabaha n'ikaze mwebwe mwese mwashimye gukurikira no makuru tubashikiriza akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Isi yose yahimbaje kuri uno wa munani ntwarante umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi, n'umunsi wahimbarijwe ku rwego rw'igihugu mu Burundi mu ntara ya Cibitoke. Umutekano w'igihugu ngo ntiwohungabana nk'uko benshi bavyitwaza kubera ukwerekana uko amasoko ya leta atangwa. Nivyashikirijwe na Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parsem rihamagarira abarundi guhindura ingendo, agasaba nyabuna ko ibintu vyohinduka. Mukanya murakurikira ano makuru mwidonido. Nari mpejeje kubibabwira igenekerezo rya munani ntwarante n'umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi mu Burundi. Ibirori bikaba vyabereye muri komine Buganda y'intara ya Cibitoke. Mwijambo yashikirije icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza, akaba yasavye abakenyezi kwijukira gukoresha ubuhinga bwa none na cane mu bikorwa vyo kwiteza imbere. N'umunsi ushitse ariko mu Burundi havugwa amabi akorerwa abakenyezi ajanye no kwicwa, gufatwa ku nguvu canke ayajanye n'ivyo mu ngo mu ntara zitandukanye z'igihugu. Intara zivugwa cane ni Kayanza, Kirundo, Rumonge n'igisagara ca Bujumbura. Amakuru twabateguriye arabandanya. Ukwerekana uko amasoko ya leta atangwa ntibishobora gutuma umutekano w'igihugu uhungabana nk'uko benshi bavyitwaza. Akaba ari vyashikirijwe na Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parsem rihamagarira abarundi guhindura ingendo, hari kuri uwa kabiri mu kiganiro n'abamenyesha makuru. Avuga ko bene ayo masoko y'ibanga atari menshi, agasaba ko ibintu vyohinduka na cane ko hariko haragenwa abakozi bashasha mu mabanga atandukanye. Hari ibintu bakunda kuvuga ngo ayo masoko ukunda kuvuga ngo bya secret defense, yari amasoko ngo strategique, ayo wogenda ukaraba no mushanzi ni namaki abaye nayo ntitworemba cane, mbwa yose ntiyocika secret defense. Ibyo nibisanzwe hari isoko beni yari imwe zibiri zitatu naco byo kuca mugaba ntiwoshika no gutanga ibiharage ngo ni sokre no kugurisha ibiharage by'amaprizo n'amakambi ngo ni sokre. Oya yaho nta sokre irimo. Bibaza yuko amategeko kandi aranitse ntwafasha kwakurikizwa. None turavuga tuti abantu ni abanze bibe hanyuma bamejere nabi haba mu maze kubasaba tuti aba mwikubita gashi murabe ko mutosubiza. Hajya yerekanye umukuru yuko ari nkuko tuti ibintu vyarenze haniro ingendo nzitegeza gutangwa. Nk'ubu muriko murabona abantu ko barashinga amabanga menshi bariko barahindura. Abo bantu bashasha none nabo nyene basibacokera muri vya bindi tuzokira gute? Nani batangire abo bashasha baje mu mabanga nabo batangurane amaraso n'ingufu shasha. Urumva rero igihugu kiraca mu ngorane kikaca muri ibi amapriorite agahinduka. Iyo hari kija mu ngwano hamwe kija mu ngwano z'umutekano bakavuga buti ubu priorite n'umutekano gusa, mugabe by'umutekano rero tuvyara turi mu iterambere muravyumva. Ubu turi mu ngwano y'urwanya ubukene niyo turimo ni rero, kandi burya rero niyo ntiyoroshe ati ibiciro bigabanuka iterambere uribona amabara ko birasaba ubuhinga n'ubwenge bwinshi. Nivyo rero tuko turaterera. Muri politike naho umugambwe CNL ubona ko bigoye kugira ico ushimira urwego nshingwantwaro rwa leta. Bikaba vyashikijwe na Gatongwasa umukuru w'umugambwe CNL hari kuri uyu wa mbere mu kiganiro n'abamenyesha makuru. Kubwiwe ngo haracariho ikumirwa mu gutunganya ibijanye n'igihugu. Murazi yuko abarundi twabayeho mu njyane gushika naho abantu tujamwo tukaja no mu ntambara, bitumwe n'ikumirana, bitumwe n'akarenganyo, bitumwe n'agatotezo,
ivyo rero iyo bihari nawe ho ukora ibyiza bimeze gute ivyo byiza wakoze byose bica bizimangana. Uyu munsi turi mu gihugu wogira ngo bamwe n'abanyagihugu by'ukuri abandi kumbure n'abatsi b'indaro canke n'ingenzi n'abanyamahanga. Wosigura gute yuko abarundi tuja mu matora, abarundi bakavuga iryo bagona, naho ababijejwe botangaza ivyo bashatse, mugabo n'ivyo byatangajwe mu gutunganya ivy'igihugu ntivyisungwe. Rero muvuze ngo ivy'umuntu yoshima hamaze kuba gukumirana, ivyo gushima bica bizimangana. Woshima ibi hari ugukumirana. Niyo ituma niyo bariko baravuga ngo Burundi ngo bwatwese, ngo twese turi hamwe bande na bande. Kusanga abo bamwe usanga ari umugambi umwe. Ibi sukubera kumbure dukumiriwe tubivuga, mugabo nuko tuzi ingaruka mbi yavyo. Uravye Uburundi ivyo twahitiyemwo kubera ikumirana n'akarenganyo n'ibindi bijana navyo, uyu munsi abatware bari bakwiye kwikebuka. Uyu munsi aho igihugu kigeze hari hakenewe yuko abarundi twicarana, atakuraba imigambwe, atakuraba ibiki, tukiyumvira kuri kubu, tugatomora twese turi hamwe kazoza k'igihugu cacu. Ngo nta muntu akirekuriwe gutera ikintu na kimwe mu kigwati citiriwe umuhisi Petero Nkurunziza kiri ku mutumba wa Gatete ni muri komine ya Rumonge n'intara ya Rumonge Murantunga. Bikaba vyatangajwe n'umuhanuzi wa buramatari w'iyo ntara ajejwe ivy'iterambere ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere. Akaba yasiguye ko ari mu ntumbero yo gukinga ko hagira umuntu agirira ingorane muri ayo matongo. Ni mu nyuma yaho bamwe muri bene amatongo bavuga ko bayanyazwe bidogeye ko kuharima bibandanya kandi vyari vyarabujijwe mu mwaka uheze. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Jean Pierre Misago. Ico muzoshaka ko amatongo yanyakorerwamo nico kizokorwa. Ni ingingo yafashwe mu nyuma yo kumviriza bamwe mu bavuga ko ari bene amatongo na Benjamin Bikorimana ari kwisonga ry'umugambi wo kuhatunganya ikigwati citiriwe umuhisi Perezida Pierre Nkurunziza. Baravye kandi n'ivy'amatohoza y'umugwi w'intara washitse ko kuri ayo matongo nk'uko Musafiri Ntahombukiye umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Rumonge mu vy'iterambere bivuga. Muri ico kiringo hazoba hariko harigwa neza ivyayo matongo, niho abari bahafise imirima basabwa kudasubira kuhatera ikintu na kimwe mu nyuma yo kwimbura ibigori. Bararekuriye abari baramaze kurima kijagiye kugira indimo zabo ntizononekane. Ubu mwarimbuye nta muntu bagomba gusubizayo ikintu na kimwe gushika ingingo ya buramatari ivuga ivyo ihindutse. Abari bamaze kurima mbere bagateragira n'ibiharagi n'imivyuka batashimye kuvugira ku vyuma bifata amajwi, bavuga ko iyo ngingo ari ibinjiza mu nzara mu nyuma yo gutakaza igice c'amatongo yabo haciwemwo amabarabara canke ahawe abandi. Bakabona ko kurima vyari kubandanya, bakabuza gusa kubaka no kugurisha kuko kubwabo itongo ritimuka. Kubwa Musafiri Ntahombukiye abo basubiye kurima barenze ku ngingo ya buramatari yari yafashe kuwa 21 Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2022 atakindi kirayisubirira. Amatohoza yakozwe n'umugwi wagenywe na buramatari w'intara ya Rumonge kuri ayo matongo yerekanye ko ibice 35 birenga gato by'abisansumishije 105 ko ari bene amatongo aribo bipfuza kuwo mugambi ubandanya uko wari usanzwe uri kuragenda. Hafi ibice 65 basigaye nabo bipfuza ko uwo mugambi uhagarara burundu canke ubandanye hakurikijwe
ayandi masezerano. Uwo mugwi ukaba wasanze uwo mugambi ari uwo guhagarikwa burundu, hakazokwigwa uwundi mugambi wumvikanywe ko na bene amatongo atadutosi tugiyemwo, nkuko Musafiri Ntahumbukiye abandanya bivuga. Ayo matohoza nivyo yashitseko, nivyo Benjamin Bikorimana ari ku isonga ryo gutunganya ico kigwati atemera ko vyagenze neza, ariko igitigiri n'amazina yabo avuga ko bafitaniye amasezerano yo gutunganya ico kigwati bikaba bidasa neza n'abisansumishije mu ntara. Mugenzi wacu Jean Pierre Misago arakenuye amakuru twari twabategure kuri no munsi, ni hano duciye tuyasozerera. Mwakoze kuba mwadukurikiye, ndangize kandi nifuriza umunsi mukuru mwiza abakenyezi bose.